iwe umuhisi Melchior Ndadaye mu gisagara ca Bujumbura aho yarivuye mu gihugu ca Libya gusezerera equipe yitwa Al Akdal muri Coupe de la Confédération. Flambeau du Centre ishika ku kibuga acindege mu gisagara ca Bujumbura bakiranwa iteka n'umuyobozi wayo ariwe witwa Nikazohera Venera. Hajya Nikazohera cyangwa Nikazohera Venera? Ngo ni izina ryiwe rikunda kuncanga. Nikazohera bamwe mbona bavuga ngo Nikazohera. Abandi ngo Nikazohera. Nanje rirancanga. Rimwe na rimwe rero kugira ngo sinze guhapa nsanga mvuga izina ry'umukire nabi. Acamita mu kwivugira Venera. Cabivugira rimwe gusa. Kirazira kuvuga hariya muri Flambeau du Centre ntibamuvuga mu izina. Ni The Boss. The Boss. Kandi ivyo kabisa. None si The Boss. Ni The Boss kabisa. Baza ko muri no mupira. Abandi baba bakenewe muri no industry sinzi yuko novuga industry y'umupira w'amaguru. Abantu mwena ukora mu mufuko ugashiramwe amafaranga ukubaka umugwi. Nibo bakenewe kabisa. Pana babandi bakorayo bagasha. Arawumva umupira sigaye utahura. Uno mugabo ewana sinkubeshe. Yarayaronka nawe harabahaye umunezero. Tunze n'imiryango itari mike. Uno musara umuntu yoba yifuza yabatifuza gukinira ino equipe ya Flambeau du Centre ko namana kigarukako. Bahora bayifuza bavuga ngo tuje guhiga kanoti ariko no munsi bayipfuriza byose. Agafaranga no kuba ari umugwi wubakitse. Kuko uno munsi tuvuze imigwi imeze neza yubakitse kuri tapi vere uvuga uti ni nawe ujamwo rezilita ndaza kuzironka hanyuma kandi sindonka izo rezilita n'agafaranga nako ndakaronke. Flambeau du Centre izimbere na wundi mugwi numwe aha Flambeau du Centre ugiye kuraba nuko atabiharuro dufise ibi bintu vy'ukungene bahemba bigoye ariko mu Burundi uno mu gushobora kuba ari wo mugwi wa mbere uhemba neza ngaha mu gihugu cyo Burundi wa mbere ndabivuze ushobora nibaze kunyagiriza ngo ndabyemeye mugabo yuko ishaka kuba iri mu zambere muzambere apana bangu ya mbere ko nasondaje twakoze isonda erega iyo mvuze ishobora jewe nashaka jewe tuvuye ko iri mu ma equipe ya mbere hano mu Burundi ahemba neza bivanye n'amakuru ngenda ndonka kuko kubaka umugwi neza no guhemba biratandukanye bivanye n'amakuru avugwa burya mu rukurukuru harimo inkuru ico nemeza cyo ni cha prime de match kabisa barabatekera amafaranga neza erega sina prime de match gusa aba bahungu barahembwa man equipe ya Flambeau du Centre barahembwa igiye muri Libya ni umwe mu mugwi uhemba abandi bakora ikitirano boss abakubise amadolari amajana 200 ni mwigiye ati ni mugende muragura gatumbura mwibarabara harahandi uravyumva oya tuce dufatira aho nyene harahandi uravyumva mu mugwi ni migwi 13 bro $200 harahandi uravyumva iyo ni ya de poche urumva nuwahe mugwi urakina finale ya Coupe du President ariko sha uri kurakinira imiliyoni 15 arizo ugwanira ariko ugatanga 30 kabisa yega yatanze 30 prime de match ati ni encouragement nukuvuga ko mugana mu nsindire equipe ya Musonga ati mugana mu nsindire equipe ya Musonga 15 akijya maciyo bayitakaza nabo bagwaye nabo bari kuba bahomvye umiliyoni bagwaye mugaze bakigwaye equipe ya Musonga ati nibi bari kuba bahomvye umiliyoni Musonga ati niba iri mu nda y'indege nayo Musonga ati kabisa bamba barire uri kuraderenganya 105 ku miliyoni yezi nkubeshe ariko nabo bahatse kuyaca erega uhatswe n'ubu yaciye uhatswe n'ubu yaciye mugabo uno mugwi wa Flambeau du Centre hari ibintu umuntu avuga bakavuga ngo namwe muriko murakabye ibyiza tube tubivuga n'ibibi tubivuge twe niduza ngaha kuvuga ibibi gusa uno munsi reka twivugira ibyiza muri Flambeau du Centre uno mugwi ariko ugabanye uturorero gutanga guturorero ku ma equipe kubera harabo bikomeretse si ubizanye oya none erega gutanga karoro nk'ubu abakomeretse sivyo nari ngomba ariko ni kubera ko none ko yatanze iyo prime de match kugo rukino bro none tubigenze gute urabona derby bakina ngaha Flambeau du Centre ntatinya gushira k'ibihumbi 500 ku mukinyi ari Flambeau na Musongati urumva ni urukino rw'amanota 3
amanota atatu akayagura ibihumbi amajana 5 ku mukinyi umwe. Uribaza abakinyi baba bari muri ekipe bangana gute cugwiza n'amajana 5. None ivyo bintu ndabivuze ko vyama vyabaye nabo nyene babizi nije ndabakomerekeje. Ekipe rero yashitse mu gisagara cya Bujumbura ku munsi wejo ku munezero udasanzwe nivyo gwa rugendo rurerure cyane rwose ko baciye muri Tanzania berekeza hariya Istanbul muri Turiki ngo bagaruka ya Addis Abeba hanyuma bafata urugendo kandi rubashikana muri Libya gwa rugendo rurerure cyane rwose ariko baragarutse bashitse neza cyane rwose amahoro. Bosi arahashika aranabakira abazana amafaranga igifobda cy'amafaranga yana 50 yazibazaniye kabisa mu ntoki apana kuvuga ngo mugenda ngo muragenda kurotira amasaha yarasa nayitereye ujya nawatuma mushobora kugenda mugashika muri banki ugasanga bya bintu byabo by'amabanki amwe hano mu gihugu cy'uri ntavuze ugasanga ari kanabagora ngo urumva ngo connection zimeze neza kandi namwe mugomba kwifata neza kandi mugomba gushika muhira mujyanya kandi nk'abavuye guhaha nyene nk'abavuye guhaha tuvuye kurobera ariko ja uribuka kiriya gihe bakuramwo ujya mugwi wa Al Ittihad Tripoli naho nyene yabasangije kuri aeroport ntawatuma abakurita kandi atuma wavusokoramwo miliyoni miliyoni 50 aho ziryamye ni nyinshi abarundi arabazi usokoyemwo miliyoni wovuga oya the boss abarundi arizanira the boss abarundi arabazi avuga ngo nganda yabaye ryato bashikira yose jewe ndayatwara kuri beneyo mwarakoze uzikiriya gihingene yavuze ati jewe mu munezero gusa bisigaye nikorere uzi nk'ubu bakuramwo ntuzenye Singida Black Stars ingurabe uraraba mu misiza arabemera igifobya cyari mafaranga ya mu misi zaho haraba hatatu iyo namajana 3 Singida Black Stars boyikuramwo arabemera amajana 3 match ari na boyikuramwo umukinyi wa Flambeau du Centre ari karanga cyangwa babegereye bababwira bashite matsinda amafaranga baronka bagende bese itongo amaze gutara umupira w'amaguru bagende bese parcelle hanyuma bace bagenda bagwane bakuremo Singida ega nubundi arimo kuko bagende bayese ministere ibaha amafaranga amajana 3 y'amadolari urumva gushira ko n'amajana 2 amadolari amajana 2 babahaye bagiye hariya nkajya do poche ariko ayo nyene urumva taza kwipfuza biva no ku muntu atajya nabi utaza kwipfuza kabombo ko abantu baca bavuga bati ngaha tuvuye hanze dufite amafaranga dufite amadolari reka tugende tubanze natwe twifate neza urumva ucukubitako miliyoni 50 bazigabura ari nk'abantu 50 rega na 30 zarabayeho ni 8 ni 80 uno bawukuye ko 80 bivuze ngo nibiburi umumwe ashaka kubarenza miliyoni 2 muri zo 80 navyumva zibiri hanyuma ucuza kuri Singida Black Stars mbe hajya gushika mu matsinda muri confederation baronka amafaranga menshi imiliyoni umengo n'ibihumbi amajana 7 ni menshi ni hagati y'ibihumbi amajana 4 nimba umengo n'ibihumbi amajana cyangwa amajana muri coupe ni muri Cup Champions League umengo n'amajana 8 ahubwo muri coupe de la confederation umengo n'ibihumbi amajana 5 $10 amafaranga ni menshi mwabana arakuramwe ijana avuga ati tora imugera $10 batsinze Singida baca binjira amatsinda baca binjira amatsinda abahungu ewana ariko sha binjireyo kabisa ibihumbi $100 deja ni binjireyo Singida ba uno mugwi nivyo urakomeye ibihumbi $100 uze amafaranga ariyo mu marundi oya nayo mvuze jewe reka nibiyo n'amajana bose ashobora kuvuga ati ko sha amafaranga bose ashobora kuvuga ati mwabasore reka umupira mu amafaranga mwabantu nuko Venera yavuze ngwikejo yavuze ati mu Burundi bose barabizi ekipe ya mbere ni Flambeau du Centre ekipe ya mbere ni Flambeau du Centre ariko muri president wayo ko ekipe ya wari ya mbere ekipe kiri umupira mwiza ni Flambeau du Centre ngo bagomba kuvyerekana ku munsi w'Imana bahura na ekipe ya Green Fighters twamugina abaswahili bacavuga ati namnuku mbasubiyemwe ivyavutse none hari uwo bihari tube dukuramwe ubukebe kwa ekipe ya mbere oya apana ekipe ya mbere ekipe nziza hari uwo bihari iba ekipe nziza igomba kuba na ya mbere siko bimeze ino ni ya mbere nukubi ya mbere yo biyambere nene yatsinze Super Coupe watwaye Primus League niwe wa mbere muhuriye mu ibi birakoga ngo tuvuga duti gutsinda ino ekipe ya Al Akdar muri Confederation Cup bagatsinda kandi ekipe ya Green Fighters muri Super Coupe
birakubwira ngo tuvuge dute ekipe ya Flambeau Centre muri kano kanya niyo ya mbere mu gihugu cy'u Burundi. jewe novyemeza nka jewe nafatiye ku vyo the boss yavuze. Flambeau Centre utwaye coupe du president, wagize sezo itari nziza, nivyo ndavyemera. Utsinzi wa kabiri muri munsi turiko tuvuga actuellement. Mbega bo gutuma ekipe nziza mu Burundi worenguka ni yahe? Uno mugwi wa Flambeau Centre imbere yuko twinjira mu ihiganwa batsinze uwatwaye Primus League, ekipe nziza muri sezo iheze bayitsinze kuri inde, bayitsinze muri Super Coupe. Oya reka duheraho gusa. Oyashaka kuhera hariya mu majambo make ekipe ya Flambeau Centre itsinze ekipe ya mbere ni ya kabiri. Eregi ya mbere nuko ndetse kuja muri vya bindi vyo muri sezo iheze ni nawe iyo yabakuyemwe muri Coupe du President, quelque soit les conditions. Sivyo siko bimeze. Uno munsi Flambeau Centre ifisa amanota 12 ku 12 mu nkino bamaze gukina, barayanganya na Egrenwa. Ayo banzu bihoze kuko manzurindi aba adversaire batsinze sindi kumwe nabo, n'aba adversaire abandi barasanzwe cyane, izo batsinzwe abandi ni bakinye nazo barasanzwe cyane, basanzwe ushobora kubanza gutangwa guharura ku munsi w'Imana. Jewe numbwire ngo barasanzwe ku munsi w'Imana, nivyo n'urukino rwiza urumva mugabo amanota bayabuze, baravuga ngo watsinzwe gute, uza amajambo bavuga. Ariko ikintu nemera turindire mvuge rero, bagiye kuri Stade Noir. Flambeau Centre siyo yonyine yahakuye intsinzi, Egrenwa ntivyase, baragiye muri Libya. Uno mugwi wa Flambeau Centre urenganye no mugwi wa Al Akdar ku giteranyo cy'ibitsindo 4 kuri bingahe kuri 3, na vya bindi byango vy'igitindo cyo hanze vyabayemo. Egrenwa ya mbere uno munsi yanahuye n'umugwi twafata yuko biza kugenda, barokowe n'igitsindo cyo hanze watsindiye ku kibuga cy'umadversaire. None ivyo jewe ntibinyemeza kuvuga yuko no mugumeze neza muri kano kanya. Yego ndumva kumeze neza mu buryo bw'ibibarika cyangwa bw'ibiharurika. Statistiquement ekipe ya Flambeau Centre muri kano kanya tuvuze ngo aya mezi agera kuri reka duhere mu kwezi kwa gatanu, sivyo? Mu kwezi kwa gatanu dufata amezi 5 yose ararangiye, ekipe ya Flambeau Centre yerekanye ko ari ekipe ya mbere mu gihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'umusaruro, abantu bavyumve neza. Tuvuze ngo ni ya mbere mu bijyanye no gutsinda abo bita ko ari bo bakomeye, kuko ekipe ya Flambeau Centre yatsinze ekipe yitwa Egrenwa the Fighters, itsinda ihereye mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu, irayisezera hari muyinga kuri Stade Umuco igitsina kimwe ku busa. Egrenwa yarangije ari ya mbere muri Primus League. Iyi ekipe ya Flambeau Centre ikifata ekipe yitwa Musongati, igitsina cyitiriwe umukuru w'igihugu. Imbere ya Musongati yabanje Bumamuru muri demi finale. Bumamuru kumwakoze ntiyari nziza. None Bumamuru ntiyabaye yakangahe, ntiyatwaye ikibanza ca gatatu. Ntiyari nziza cyane. None Flambeau Centre ni fiziki ikibanza ca gatatu muri Primus League. Irega kuri classement dufasha ama ekipe meza. Flambeau Centre iri nyuma ya Bumamuru, kuko Flambeau Centre ikibanza ca gatandatu. Ca gatanu cyane. Hajya ni ca gatanu. Ndumva ari ca gatanu. Ni ca gatanu gatandatu ni Rukinzo. Ariko ino Bumamuru ifise ikibanza ca kangahe? Ifise ikibanza ca gatatu inyuma ya Musongati. Ikiva kuwa mugwi wabaye nukuvuga Flambeau Centre mu gikombe cy'umukuru w'igihugu yagitwaye itsinze ekipe zitatu za mbere kuri classement ya Primus League sezo iheze. Ivyo ni mu vyerekana ko ekipe ya Flambeau Centre nobango ntiyakoze sezo nziza, ariko ari mu ma ekipe yashobora kuba yarangije sezo imeze neza cyane gose. Twinjiye muri sezo nahone Super Coupe ihujije iyo ekipe nyene batsinze muri kimwe cya kane gice cyanyuma muri Coupe du President, baciye bayitsinda batwaye igikombe cya Super Coupe. Uno munsi nivyo muri Primus League uno mwaka nibarabona aba adversaire bakomeye, nibaza ko adversaire akomeye bagomba kuba bara ku munsi w'Imana. Iyi match izoba ari ivyo byose birashaka kuba vyerekana yuko ekipe ya Flambeau Centre muri kano kanya tutitaye ku bakinyi, tutitaye ku rwego n'umumenyereza niki, ariko mu buryo bw'ibiharurika ibiharuro ino ekipe ya Flambeau Centre nitwovuga ko atari nziza. Si nico gusa Flambeau Centre burya muri bimwe biriko biranayifasha, novuga ko bariko barakura mu mutwe. Iyo mvuze gukura mu mutwe s'abakinyi, ahubwo bamwe mu ndongozi zayo
Flambeau du Centre hari ibintu byinshi yahinduye byanatumye itwara kijya gikombe cy'umukuru w'igihugu. Uno munsi si Flambeau du Centre upfa kugendayo ngo wigira utwo wigombeye nk'uko byari bimeze. Urakora ibyo batifuza barakurungika. Ino Flambeau du Centre rero apare yuko kuri tapi vert iri kirahinduka no mu buryo bwo kungena irongowe navyo iri kirahinduka, ari nayo mpamvu ubona uno munsi Flambeau du Centre iri kiraba nziza itwibutsa Flambeau du Centre yo kuri Montiro Modici naho abakinyi batari bamwe bien sûr. Mugabe no Flambeau du Centre jemba mbona ni iri kirava muri ya Flambeau du Centre twabona ihushagirika, iri kiraza muri Flambeau du Centre bavuga ati ivyo turi mu buturiko turabibona. Batsinde Singida bironkera n'amadolari arabakubitira Iraki zibiri kabisa. Mwiraki zitanu arabahazi ibiri zidolari ariko umuredi wose abo bakire yona yabahera bera yose tini mutware ariko nawe kaza amafaranga ni menshi cyane wowe abahereza miliyoni 100 gusa cyangwa 50 reka 50 ni miliyoni 150 z'amarundi. Uzi ko turiko turavuga Venera umunsi umwe mwohura kamusoba twokubura ngaho kwino samiriza ibihumbi 50 by'idolari akavuga ati ukadubwira ati apare mwe byo kubona ngo aranciyeko mugahura mukaramukanya kakubwira ati mwana wanje ndazi yuko ivyo ukora ari sawa reka ndakugurira agafana ibihumbi 50 by'idolari ntitwokumvira hariya da wona yurira reka atanze aratanga ibihumbi 50 by'idolari buriye ni hafi miliyoni 350 z'amarundi bagakuramwo Singida ndabivuze bitaraba mwana mahera babaha binjiye mu matsinda uzoburambari. Ariko Flambeau du Centre irafise ibyo kuzayo cyangwa gusezerera equipe yitwa Singida byose va mu myiteguro nico buri kurarondera. Singida nivyo ni equipe yubakitse y'amafaranga nayo, ariko ihambavu y'ukubufise none uno munsi kamusoba nimba umukire ashobora kuvuga ati ndaguha $200 ni washika hari imbere ugaca ku kabombo ukagura urumva akaza kongera akavuga ati mukansindira urukino ndaguha miliyoni 50. Mugabo afise amafaranga ni nambwe uteye umupira ujyana n'amafaranga nawe